Kuri uyu munsi genekerezo rya 2025 kwezi kwa gatanu televiziyo Tanganyika ifatikanije na Fondation Jonathan Buju hamwe n'ishirahamwe USD Media Technologies twaramutse dutunganya uruganda canke inyigisho ku bantu bose bifuza kuba abagwiza tunga bahereye ku busa hanyuma izo nyigisho zikaba ziri mu mugambi bita Change for Success ikaba ari igice gira kabiri aho nohera rero gushimira abafashe umugongo uwo mugambi aho novuga nka Seprodelic hamwe na Amaria Lux Hotel nka cangenda no kuri Kinju hamwe nayo yani mashirahamwe namaze kuvuga barafashe mu mugongo kino gikorwa kugira ngo ibintu bikorwa bishobora kugenda neza turabashimiye cyane. Hanyuma tukaba dushimira rero abantu bose bitavye tunashimira n'abashoboye kugira ivyiyumviro bitandukanye abamenyesha makuru bashobora kwashika eka bagerageje bo twese hamwe tugerageje kurabira hamwe ibijanye n'ubukene buhanze Burundi canke igihugu turarabira hamwe n'ingene bwo bukene twovamwo biciye mu kwitunganiriza imigambi tukaba rero twagiye ko tugira ko dusaba paeje bije n'andi mashirahamwe afasha ugwaruka canke abakenyezi kubandanya bashigikira imigambi eka ndetse n'abari hano bakaba bashoboye kugusaba yuko boshigikirwa mu migambi itandukanye kugira ngo ejo aho bukera imigambi yabo ishobore gushika kure cyane. Rero turakengurukiye umuntu wese yabaye hano dukengurukira na cyane ishirahamwe USD Media Technologies hamwe na televiziyo Tanganyika tutibagiye Fondation Jonathan Buju bagerageje gukora ibikora inka kugira ngo bino bikorwa bishobore kuranguka. Hanyuma tukaba twemereye abashoboye kwitaba bino bikorwa yuko mu gihe gikurikira tuzoheza kandi twumvise ibibazo byinshi bafise twumvise ivyo bakeneye mu minsi za rero tuzoheza twongere dutunganye zino nyigisho na cyane aho novuga yuko izi nyigisho zizotunganywa hano i Bujumbura eka ndetse no mu gihugu cyose zino nyigisho zikazoheza zigatunganywa kugira ngo abantu bose bifuza gutera imbere bashoboye gutera imbere mu mihingo itandukanye canke mu gihugu cyose. Televiziyo Tanganyika.